ubwenge umenye yuko batagukunda, batanagomba ko unagenda mw'ijuru. Bobo umwanya wewe mw'ijoro uriko urasenga, bobo bariko biyumvira ukuntu bazokwaka amahera. Ububwiriza ngo bufise amazu bukotesheje, mbeko ayo mazu mwayubatse akoswa ngahe? Ko mwubatse ibitaro kwisha abivuza amahera bariha yagabanije ku mperezwa utanga angahe? Ko mwubatse amashuri y'urusengero, mbe abana bahiga basengera mw'iryo sengero boba batanga mineruvare co kimwe n'abandi bana bahiga badasengera mw'urwo rusengero? Uwatuma amafaranga abantu suko ababajwe no kuja mw'ijuru, ababajwe n'ukuntu iyo migwi yose navuze aho hejuru yorondera ukuntu imutunga akabaho kurya ku mwana aba ari aho nyene. Wewe ateka umutwe mugasomba ivyanyu mukabimushira, kugomba ko wewe uzogira abakozi ba leta benshi mw'ishengero iwawe. Uriko urafasha abavyaye abo bana kubarungika ku mashuri, canke uriko uratuma nabo batashobora no kurungika abana ku mashuri? Tose kubaramutsa ku rubuga rwacu, twomba tubishure ku kibazo kijanye n'ukuntu abenshi bama bibaza bati turiko tuvuga ku nyungu z'amadini, abandi bakibaza yuko abantu tutemera ku vyo gusenga. Ntibambewe, je ndemera gusenga, ndemera ko abantu kugira babeho neza biba ngombwa ko umuntu agira aho asengera, kandi gusenga bizana imigisha, bituma nyene n'Imana yaturemye yo nyene ibona yuko yakoze igikorwa ciza. Rero ico abantu tudatahuranirako nuko untu bikorwa. Je ndashobora kuba mbona biriya uko wewe uvyita ko wawe bikora neza, nkabona ko wawe bikora mu nyungu ziwawe canke mu nyungu z'umuryango. Kuba noba nabivuze rero nkakuvuga nti ibi bintu bigamije iki? Nta gusenga kurimwo, ni za nyungu za muntu uwari we wese. Akenshi rero uzokwama uca ubona abantu banyarukira kurondera ukuntu bohagarika uwo muntu akibivuga, kubera yuko inyungu z'umwe zikozweko n'iz'uwundi ziraza gushikirwa, bakabona yuko aho bari baragize akarima kabo bahora basoroma, ejo na hirya y'ejo vyohava bihagarara. Ntibambewe, twebwe ntiriko turavuga ngo aho bahora basoroma ngo hahagarare, eka ahubwo dushaka yuko bikorwa neza, uwurongoye ishengero akabona yuko yokora imigambi yiwe. Ubona ushinga ishengero adafise intumbero yiwe, abenshi baba bafise intumbero, bafate abayoboke babo babateza imbere inyuma yo kwiteza imbere. Kuko birababaje umuntu ayoboye ishengero ukazosanga muhiriwe naho heza, basanga agira mu modoka, umwana wiwe agira mu yindi modoka, igihe mugatari yashinga ishengero yari mu bandi, yaratunzwe n'umushahara. Mugo ukazosanga kubera yatetse umutwe wo kugira ngo yegeranye ibintu by'abantu benshi avyishireko, abahenda mu ntumbero ngo no gusenga. Gusenga nivyo mugabo kirazira guca ufata amatungo yaba uyoboye ukayigarurira, kuko gutunga akenshi no gufata ukigarurira itungo ry'abandi bantu benshi ukagiyegeranizako. Ntuzokwama wumva bavuga ngo nakaratunze. Atunze kubera iki? Kubera ko agaparasera kanaka yarakaguze arakiyegeranizako, inzu yo kwanaka yarayiguze arayiyegereza. Naho rero uzokanguka kubona umuntu bavuga ko atunze. Urya mutunzi wewe aba yarayarondeye akaza kubigura mu nguvu ziwe. Ariko abayobora amadini siko banabigenza, bateka umutwe ukuntu bariya abantu b'abakene babazanira ivyabo. Kumbe Imana yababwiye ko ari ugushima, gukenguruka, ukumva uninahaje Imana, ukumva ibintu vyogenda neza. Apana gufata utwo Imana yaguhaye ngo twose ngo tumarire ku muntu atugurisha nawe uriko uraraba, akigurira amakositimu azimvye,
ntihagire n'ikintu na kimwe ni wewe agufasha. Kanatsinda narababwiye yuko kugira umuntu umuyobore ubuziraherezo uramukenesha. Ukenesha nako ku madini ni ubu buryo bukurikira: ubanza ukamucamwo utugwi uzobona kenshi mu mashengero aho muri ubona barabaciyemwo imigwi, umugwi swate bakabacamwo utugwi bamwe aba bana hamwe bakabacamwo bakabagira akagwi, akandi kagwi bakagakora kaba bana. Bamaze kubona yuko naho nyene bohava havamwo abatezanya imbere, uzokwamubona babanza bagafata bakavuga bati reka tubacemwo uyindi migwi. Uriya mugwi w'abaciye ubwenge ubu kwawe uzokwama wumva baca bacamwo umugwi ngo abakozi ba leta, kuko baca baraba reka turabe mwaba abakozi ba leta uwo tuyoboka aba ari wo agenda gucinyiza abandi. Bakaraba bati no mwaba abakene baca babita abirimizi, kubera iryo jambo bakubwiye ko ukenye woca ubabara, reka tukwite umwirimizi kugira ntubabare. Bakongera bakanaraba n'abadandaza bakaraba ati uyu mudandaza kweri ko atworohera, reka tumutume gucinyiza abandi ayora amafaranga atuzanire. Muga wewe watuma amafaranga abantu suko ababajwe no kuja mw'ijuru, ababajwe n'ukuntu iyo migwi yose navuze aho hejuru yorondera ukuntu imutunga akabaho kujya ku mwana aba ari aho nyene, wewe ateka umutwe mugasomba ivyanyu mukabimushira. Ariko tugarutse kuraba muri Bible nta hantu tubona ngo baragenda ngo bakegeranya ibintu ngo ni munzanire, ahubwo bari bafise ivyo bakora hama bagaheza bagafata bimwe bakora bikabaviramwo amatike bakagenda kuvuga ubutumwa bagasubira inyuma ata bintu ariko barasaba. Mugabo ubu habujemwo uguteka umutwe ukuntu wobaho. Abantu benshi ubu basigaye bavuga bati nta handi hantu hasigaye akazi atari ugushinga idini. Umaze iminsi muza muravyumva ku marezo sosio ukumva amadini amwe yagiye kubesha igihugu ku buryo bwaho ivyo bavuganye atariko arabikora, kubera yuko ivyo uba waremereye igihugu urabona uti reka bino sindabikore mbandanye nkore ivy'iwanje. Ukazosanga n'agashengero kamwe navuga ka prive kamwe hagize umurongozi bati tumusubirize acaza mw'indyana, ukazosanga bakwabaye kwigumura mu yindi shengero kugira vye gushinga rondere inyungu ziwe, hapana inyungu zabeshe. Kugira mubone neza yuko akeshi abantu mw'ishengero baronderamwo inyungu zabo, uzovyumva iyo babagabuyemwo mu migwi ngo abakozi ba leta. Mbeko buca ejo abavyeyi barungika abana ku mashuri, iryo shengero ryama rigomba gucamwo ngo abakozi ba leta imigwi mbere riko riratanga ngahe ko abana babo bazoja kwiga, ryatanze ngahe kugomba ko wewe uzogira abakozi ba leta benshi mw'ishengero iwawe? Uriko urafasha abavyaye abo bana kubarungika ku mashuri canke uriko uratuma nabo batashobora no kurungika abana ku mashuri? Birababaje. Umuntu asenga yemera uzosanga kw'ishengero adaheranye n'amafaranga 10 n'amahera 50, mugu ugasanga afise abana 5 6 batiga ngo yabuze amafaranga y'ishuri. Wewe ayo mafaranga uriko urashira urya muntu ayakubwira ngo akorera Imana, ho yopfumye avuga ati mvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa no gukorera Imana ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko ico kintu ukorera umuntu nuko nawe uba ushobora kucikorera. Rero ugasanga utunze abana 8 batagiye kw'ishuri, mugabo ku rusengero nta naco umuheranye kubera bakwishe mu mutwe. Uko umubona neza yuko amafaranga hamutoye atanga ku rusengero, uwo mengo birapfuye, ahubwo uri kuriyica uruvyaro rwawe. Ahubwo wotumye ugenda ugatanga ayo mafaranga minervare y'abana ukabagurira impuzu, uwo binaniye bikamunanira yagiye kw'ishuri. Kuko aho naje nagenda aca nahora ndavyumva, narabonye umuntu w'umukirisu asenga afise abana bakwira 4 atanumwe yatwaye kw'ishuri. Nca ndakora naje amaperereza nsanga kw'ishengero utwiwe twose batumariye baratumaze batumutuma. Ukimva ati none abantu kubera iki batagira ikigongo?
uyu muntu bariko barazanira amafaranga mbe mw'ishengero yama babwira ati twara abana ku mashuri uwo binaniye kurihira mineruvare afise akana gaciye ubwenge tugakabona neza tuzogafasha kige kumbure tuzokabwira yuko ariko twagasomesheje nikaronka akazi ako kana kiwe tubone kugatuma amafaranga tumucira amahera umukozi wa leta azotangayo none uzi kuvuga ngo umukozi wa leta atanikaye wigeze utanga kw'ishuri ku rushengero aho ushengera wewe nyene aho uza gusengera mbarira bamaze gutanga amakaye angana gute ku bana b'imfuvyi b'abakene kugira abana baje ku mashuri umunsi uzobona ko ishengero rishira inyungu imbere z'abakirisu babo canke abakiriye babo ni umunsi uzotangura kubona nko mu kwezi kw'icenda amashengero ariko aratanga amakaye ariko aravuga ati bantaho nikora nimuze tuguriye amakaye y'abana bantaho nikora ibyo bikora leta yonyene niyo yama ironderera iterambere abene gihugu mugabo ryaterambere leta ironderera abene gihugu hariho abandi batipe baroye hariya bashinga umugambi bati reka tubicishe ino bibiliya ho kuyibasomerana n'ibigabane na bibiri dusomemwo umurongo utworohereza kuko muri bibiliya abantu benshi nico bataramenya uraraba ukayisoma mugani barani ngo n'ishyamba ukarondera ahantu hakorohereza nimba uvuga uti reka ngombe nk'utuyoga ndi muporote hariho umurongo uca ugenda ugasoma ati kubera ibi n'ibi bitakorohereza genda nk'utuyoga kubera umuntu aba ashaka amafaranga uzosanga amashengero menshi bama basoma ku c'icumi nta munsi n'umwe bazogusomera kuza gufasha abantu hovyo hovyo uboho ngo umutunzi ngo ntiyoja mw'ijuru ngo vyosa nuko ngo ingamiya yoca mu rushinge mw'izuru ry'urushinge babonye haje ababosi ntavyo bosoma kubera bariko barabahebuza bavuga kwitanga dukora iki niki dukore biriya bakama mu migambi idahera irya migambi igituma bayamamwo si ikindi ni ukugira bakeneshe barya abantu ku buryo bwaho utazoshobora guhindura ibitekerezo vyawe ubona iterambere ry'iwawe bame barakubwira ngo dukore ibi n'ibi twubake inzu y'iki amanama none hazokwama amanama ko mutavuga muti dutere ibi n'ibi n'ibi dushinga ihinguriro duteze imbere abenegihugu abakirisu bacu ntizigera uvyumva bazokwama bababwira babatuma amafaranga yo kubaka inyubako amazu kumva ngo ububwiriza ngo bufise amazu bukotesheje mbeko ayo mazu mwayubatse akoswa ngahe ko mwubatse ibitaro kw'ishuri abivuza amahera bariha yagabanije ku mperezwa utanga angahe ko mwubatse amashuri y'urusengero mbe abana bahiga basengera mw'iryo sengero boba batanga mineruvare co kimwe n'abandi bana bahiga badasengera mw'urwo rusengero aho niho uzogaruka kubona yuko rirya shuri ntibarikoze kugira ngo boroshe ibintu ngo mwebwe abana banyu mwavyaye bahige batavunitse eka bashinze iryo shuri kugira ngo babaronke ko amafaranga co kimwe n'abandi kuko uzobibona umwana w'iwawe yiga kw'ishuri ryashinzwe n'urusengero rw'iwawe azokwama ariha mineruvare co kimwe n'uwundi mwana yaje ava mu yindi sengero nimba muri abakatolika canke abapentegoti canke abayezero umwisilamu ahiga arya amahera atanga niyo nawe uzotanga nimba ari ishuri ry'abayisilamu nibaza yuko umwana w'umukatolika atinje akaja kuhiga nawe nyene azotanga yayandi nyene naho uzogaruka kubona ati mbe ko mu kubaka ry'amashuri badutangishije aya n'aya n'aya nakahe kunguko nungutse nk'umuntu asenga uzosanga atana kamwe ariko hunguka uriya muntu arongoye ubwo bubwiriza niho hamwe wamubona niyo bamukuyeho aca babara ukamengo nitongo icibare ciwe reka rero kuri iki kibazo tuzoza turakibandanya uko bamwe bamwe bidoga inyungu zabo ngo zirakozwe reka turiko tubabwira c'ubwenge umenye yuko batagukunda
batanagomba kunagenda mw'ijuru, bobo umwanya wewe mw'ijoro uriko urasenga, bobo bariko biyumvira ukuntu bazokwaka amahera, kuko benshi mu mashengero babaye na benshi, naho uguma ubona bavyara ico bita ububwiriza, bavyara amaparuwasi, kubera barabona bati ko tuhabaye batanu, abapasiteri batanu, tubigire gute, reka tuvyare ubundi bubwiriza, reka ndabigiguzeyo kugira ngo nanje mbeho. Muga kwa kuvyara ubundi bubwiriza niko gukenesha abantu, kuko narababwiye yuko pasiteri yagomba imodoka y'imiliyoni 10, namwe muhasengera muri miliyoni 2, urumva amahera mwotanga sico kimwe naho mwoba pasiteri agomba imodoka y'imiliyoni 10, namwe muri abantu umuliyoni, babagabuyemo kabiri, naho uzogaruka kubona bonyene bariko barikereshwa, zosanga hariho pasiteri atagira n'ikinga, atagira ipikipiki, atagira umuduga, bavuga kugura umuduga w'umuyobozi w'ishengero ukabananira kubera muri bake. Naho ndiko ndakivuga ko amakomantere azoba menshi, ariko mugabo abavyumva baravyumva, sindababwiye ntimuje gusenga, senge mugabo dusengere hamwe hashoboka, apana kwigabagura muto dumbi. Murakoze.